Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abanezere biganza hejuru. Haleluya. Rekuvuge haleluya ni nguvu nyinshi. Haleluya. Amen. Reka tuvyaguruke twese. Manicho avuze ujye ugikora. Manicho avuze ujye ugikora. Kuko Imana itivuguruza. Kuko Mana we, mana we. Manicho avuze Mana we ujye ugikora we. Manicho avuze ujye ugikora. Kuko Imana itivuguruza. Kuko Imana idahinduka. Mana we manicho avuze ujye ugikora we. Manicho avuze ujye ugikora. Kuko Imana itivuguruza. Kuko Imana idahinduka. Akaruru kenshi ni mundu. Haleluya. Izindi mana ni gusa kuko ziravuga. Izindi mana we. Izindi mana ni binyoma gusa kuko ziravuga. Izindi mana we. Izindi mana ni binyoma gusa kuko ziravuga. Izindi mana we. Izindi mana ni binyoma gusa kuko ziravuga. Zifise amaso ariko nizifise. Zifise amaguru ariko nizige. Zifise amaboko ariko nizikora. Zifise amatwi ariko nafazu. Zifise amaso ariko nizire. Zifise yelelelele ariko nizige. Zifise amaboko ariko nizikora. Zifise amatwi yelele. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Barakoze cyane. Korale itwinjije muri umwanya mwiza. Imana ibahezagire cyane. Nyene icyubahiro Mana mushobora vyose. Nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. N'umutambukanyi wanyu. Nyene nyakubahwa nyene iteka umukuru w'inama shinga amateka n'umutambukanyi wanyu. Nyakubahwa umukuru w'inama nkenguza amateka n'umutambukanyi wanyu. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu. Nyakubahwa umutambukanyi wanje.
nyakubahwa umuhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, ba nyakubahwa muri mu nzego z'ubutungane, muri mu nzego zo kwivuna abansi no kubungabunga umutekano, ba nyakubahwa bakozi b'Imana, ba nyakubahwa mwese, umwe wese ducunguye umwanya mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugire Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Banje gufata akanya keza kugira ngo nshimire Imana mushobora byose yatugiriye neza, itugirira neza cyane hano mu gisagara cya Bujumbura, iduha kubona ibyiza nk'ibi twaheruka haraciye hafi imyaka 10. None rero n'umunezero ntangere kuri twebwe abavuka gisagara, kandi n'umunezero ntangere ku bene gihugu bose bo mu Burundi. Turanezerewe gose, reka koko duha amashi menshi Imana yo mu ijuru. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu, n'umunezero uhambaye nanje kubwanje, kandi mu nkundire mu izina ry'abavuka gisagara no mu izina ry'iwanje nyene duserure umunezero dufise kubona ibikorwa mwabiroresheje hano ku mugwa mukuru wa politike mu gisagara ca Bujumbura. Mu ntunge gato nagomba koko ico dufise mu kuboko kw'iburyo canke kw'ibubamfu tugishire ku ruhande, dushusha amaboko, dukoma amashi, dushimire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Murakoze cyane. Ab'ingoma baciye bayanigira mu menshi nta kundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, uyo n'umunezero ni n'amashimwe. Imbere ko ntangura hari itangazo rihambaye rivuye mu ijuru, rivuga ngo Yesu n'umwami. Ngo Yesu n'umwami kandi araganje. Aganje mu isi, aganje mu Burundi. Imana ihabwe icyubahiro. Inyuma y'iryo tangazo rihambaye dufise amajambo abiri ku muzirikanyi. Ijambo rya mbere turashinga intahe. Ijambo rya kabiri ni ubutumwa bwiza mwe mu Imana yadushize ku mutima, ngo ku munsi nk'uyu Imana yonyene yari yaricaguriye dushobore natwe kuri bashikiriza, kugira ngo ritwubakire imitima, ridusanure, yongere ritwubakire igihugu cacu, kuko Imana irakunda Burundi, kandi Imana irakeneye ko Burundi buba inyenyeri ya Afrika, inyenyeri y'amakungu. Mu majambo magufi, intahe ya mbere ndayishingira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ndayishingira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu kuko koko yabaye umusuku w'Imana, akemera gukoreshwa n'Imana, ijwi ryiwe rikamurongora mu bikorwa vyinshi byagiye bigaragaza ingene igihugu cacu cashize Imana imbere. Igihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi tugira kuno musi ryategurwa, yabigizemo uruhara, kandi murazi yuko abarundi twiyemeje gushira Imana imbere mu ibwirizwa shingiro. Mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi, abarundi bariyemeza, ugiye mu ntangamarara y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, yuko Imana ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu. Imana ihabwe icubahiro. Nakaryo keza ko kumushingira intahe, kandi ko muri uko kurongorwa n'Imana yaratwemereye, arumva ijwi ry'Imana. Igikorane cy'uno munsi kiriko kibera hano mu gisagara ca Bujumbura imisi 5 ikurikirana. Imana imuhezagire.
Inayigira kabiri, ndashimira Imana shinga intaye ko Imana yanzigamye. Imana inzigamira igihugu, inzigamira umuryango. Imana ituzigamira indongozi. Tukabona munsi twashobojwe kandi kuba turi bubumburura akanwa kacu kugira ngo tuyishimagize. Ni gihambaye. Imana idukura kure. Imana kandi niyo irongora inzira zacu. Nanje noba mbaye umuhemu imbere yayo, ntayishingiye intahe ko mubo yarongoye ikagirira neza gushika kuri ino saha nanje nabayemwo, mbamwo n'umuryango wanje. Imana itugirira neza gushika kuri iyi saha. Imana idushoboza byinshi, iducira inzira ahaga, ahatemba n'ahakikama, ikadushitsa ku masezerano yadusezeraniye. Nkaba kuva navuka canke ntangura kuyimenya, nuno musi ngenda ngira mu nzira yayo, mu isezerano ryayo. Ntaco novuga ngo ndimwo ntashizwemo n'Imana, ntaco novuga ngo noshobora ntashobojwe n'Imana. Nubu koko ndiko mponyora mu isezerano ryayo, ndiko mponyora mu gushaka kwayo. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndashingira intahe umuntu umwe muri iki gihugu cy'u Burundi, kandi ko ari ngaha murankundira ndamuvuge. Nimba nshinga intahe mvuga ngo Imana yampaye isezerano, impa kurigiramo no kuribona, insezeranira n'ibindi nzirikana ko Imana yonyene izobimurika ikabishitsa nk'uko ari Imana, nk'uko umwe wese namwe muri mwebwe afise isezerano ry'Imana. Nuko nagiriwe ubuntu nkayimenya gusumba uko nari ndayizi. Umwe wese arafise uko azi Imana uno musi, mugabo ashatse arashobora kuyimenya gusumba, kandi uko ayimenye gusumba ni kwimugirira neza. Nanje naragiriwe ibakwe nkura n'uwumfata ukuboko muri mpwemu kugira ngo nshobore kumenya Imana gusumba uko nari ndayizi kera. Uwo muntu si uwundi rero, numva atakindi kiringo ciza no mushingiramwe intatari kiringo nkiki, n'umwamikazi wanje. Turavuga ngo nta kuvugira mivumbi kumuvumba. Abantu b'abagabo nambara uko Imana yaturemye ubwa mbere ikatwita abagabo, tukumva ko tugaba. Hari igihe twibagira yuko ibigaragara nk'ivyoroshe, ibigaragara nk'ibimeneka bituzanira inkomezi zihambaye. Imana imuhezagire, izi bimuharure ko nkukugororoka. Nagomba mu nkundire ntatevye, hambavu y'iyo ntahe twinjire mu butumwa bwiza, mu ijambo ry'Imana. Indege imbere yuko itangura kuguruka, dora twumva abayijejwe bavuga ngo nimufunge imikanda, ngo serrez vos ceintures, kubara kugira ngo twitegurire niyaguruka tujane nayo. None namwe tubasabe mwikazanure, twakire ubutumwa bwiza. Ni jambo nashizwe ku mutima na mpwemu w'Imana, mwiyerekwa nagize kuva mu mwaka wa 2017, kandi sinari muri iki gihugu cy'u Burundi, ico gihe nari muri Central Afrique. Mpwemu w'Imana arangendera, aranyereka, aranantegeka ati bindakweretse nibi ndakubwiye uzobibwira ihanga ryanje ry'abarundi kugira ngo mbashe kurigirira neza gusumba. Turamaze kubisabikanya na bamwe mu matorero atandukanye, mu mashengero atandukanye, ariko ndumva ari igihe cyiza cyane Imana yaduteguriye kugira ngo dushobore kumva ikindi kirenza kuvy'Imana imaze kutubwira no kudukorera, cogirira neza ugira kandi ihanga ry'Imana, ihanga ry'abarundi, ihanga Imana ikunda cyane kuko yaritoranije. Dushobora kuba tutabizi cyangwa tutabibona, mugabo uko nukuri uzofukama wese agasenga akaja ku karago
agashika imbere y'Imana aciye bugufi afukamishije amavi y'umutima wiwe, azobona ingene Imana yakunze Uburundi n'ingene yamibugirira neza. Reka ndabasabe kugira ngo dusome ijambo ry'Imana bari ryo ritumurikira, hanyuma duheze twinjire muri ubwo butumwa bwiza. Ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice ca 20, umurongo kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 34. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu ahumura impumyi zibiri. Bava i Yeriko, ishengero ryinshi riramukurikira. Impumyi zibiri zari zicaye iruhande y'inzira, zumvise yuko Yesu ahaciye, ziratakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawudi, tugirire imbabazi. Ishengero rirazizibiranya ngo zihore, zirushirizaho gutakamba ziti, Mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati, mugomba ko mbakorera iki? Ziti, tugomba ko amaso yacu ahumuka, Mwami. Yesu arazigirira akagongwe, akora ku maso yazo, zica zirahumuka, baramukurikira. Bwana Yesu asifiwe. Hari n'irindi ririherekeza kandi riryunganira, dusoma mu cete umutumwa Pawulo yandikiye Abaheburayo, ni mu kigebane kigira 2 c'ico cete, kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 4. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ntitwanjanjwe kugakiza. Turasoma mu izina rya Yesu. Nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise, kugira ngo ntidutwarwe akayombekere tukabivako. Kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro vyose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo? Kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije no kugashingira intahe, iyishingisha ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye by'ubwinshi n'ingabire za mpwemu yera, zagabanijwe nk'uko yabigombye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'urufatiro rigenga kino gikorane rimanitse no ngaha hejuru y'iyi tribune, dusanga mu Bami igice c'icumi umurongo wa 22, riravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha, kandi ntiuvanganyamwo umubabaro. Nta mubabaro awuvangamwo. Kandi ijambo Imana yatuzirikanije riratubwira ngo akanwa kacu kavemwo ntikakavemwo imvugo iryoshe n'indi mvugo y'umururazi. Ayo majambo abiri niyo twisunze kugira ngo dushobore kubandanya kandi tubabwira ubutumwa bwiza, ngo ntimusimbe imitima, Imana iratubona. Twaronse ubutumwa butandukanye kandi buvuye ku Mana kandi bwiza cyane. Mbega
ivyo twabwiwe, mbega ivyo tweretswe, mbega icyo Imana idushaka ko, ubwo turakibona canke se turacumva? Ni nayo mpamvu mu ijambo ry'Imana twasomye ubwa mbere, aho umwami Yesu ariko agendagenda mu gisagara ca Yeriko ari kumwe n'abantu benshi barimo n'abatumwa biwe, yahuye n'impumyi zibiri akazihumura. Mbega ivya Yeriko bimeze gute? Mbese ga ivyo Burundi byo bimeze gute? Yeriko ngo ni gisagara ca mbere, dusomye mu gitabo ca mbere ca Yoshua, ni gisagara abanyisiraheli bambukiyemwo, bambuka Yorodani kugira ngo bashikire igihugu c'isezerano. Cari gisagara cari gifise amateka akomeye mu vyo kugabitaniriza Imana. Ni naco gisagara cahavuye kandi Yesu akoreramwo ibitangaza bikomeye. Ni naho dusanga aho umuri impumyi, ni naho dusanga umutoza kori Zakayo ahinduka, ni naho dusanga n'ibindi bikorwa byinshi Imana yagiye ikora. Ni nk'uko Imana nayo yakoreye neza Uburundi bwacu, ni nk'uko Imana nayo yagiriye neza Abarundi, aho higeze kuba igihe Uburundi nabwo bwari mu ngorane zitoroshe, ingorane zo kugabitanya, ingorane zo kutumvira Imana, ingorane zo gusenga ibigirwamana, ingorane zo konona no gukora ibyaha. Ariko Imana iharemera ubuntu, iharemera ibihambaye, iharemera ko ari cyo gihugu ca mbere muri Afrika y'abasenga Imana, yabumva yuko Yesu ari umucunguzi wabo, bashira mu ibwirizwa nshingiro yuko Imana iri imbere. Iharemera yuko mu bihugu byose vya Afrika ariho hasohoka itegeko, decret presidentiel, ishinga ibiringo vyo gusenga Imana, ishinga ibiringo vyo kuninahaza Imana, ikabishinga ku mateka y'igihugu kugira ngo nituze tugira mu nzira zitari iz'Imana. Imana irakora igakoresha abayo. Yesu Kristo ariko aragendagenda Yeriko ahumura impumyi. Tuvugane ku ijambo rivuga ngo impumyi. Twese ngaha ndazi ko turiko turabonana kandi turakanura. Mbega ubwo nitwosanga hari aho turi impumyi? Mbega ntushobora kuba uri kuraraba ukaraba ntubone, canke wagira kuraba hakagira ivyo ubona n'ivyo utabona? Mbega ubwiza bw'Imana tubonesha amaso gusa? Erega n'ubu izuba ng'uburyo renga hagaca kw'igicu gitoyi, nibatse amatara nitwosubira kubona, twohinduka impumyi kuko nta na kimwe twobona. Ariko hari amaso adahuma, n'amaso y'umutima, n'amaso y'impwemu. Kuko naho uzoba uri mu mwijima ntushobora kwibagira ishusho y'umwana wawe. Mbega serugo yo kwibagira ishusho y'umutambukanyi wiwe ngo nuko ari mu mwijima? Mbega umwana we yo kwibagira ishusho y'abavyeyi biwe ngo nuko ari mu mwijima? Hari amaso rero adahuma, ariko hariho ubuhumyi tugendana twebwe abana b'abantu. Ni nayo mpamvu dukeneye guhumuka, tugahumukira ikanguro ryiza ry'Imana, tukabona yuko hari ibindi byiza byinyegeje inyuma y'ivyo tubona bimerera ku Mana, bimerera mu bwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya tena. Tungepaswa kumfurahia sana Bwana Yesu. Tungepaswa kufurahi sana kwa kuona tumepata na fursa hii ya kuweza kuwa hapa na kumsifu Mungu. Hari igihe umuntu atamenya ko ari mu bihe by'umunezero, hari igihe umuntu atamenya ko ari mu bihe by'insinzi, hari n'igihe umuntu atamenya ko ari mu bihe by'ingorane. Wagira ingorane niniya mu myaka yahera, insoro zikivugira impande zose, umuntu yaza kumenya ko yahatswe ashitse ahatumwa tumwira.
akavuga aterega twahaswe ati je gwahitanye irara ubundi ati gwahitanye umutoto w'igitoki. Mugabo akiriko ariruka ari muri izo ngorane ntiyashobora kuzirikana neza idanje yarimwo. No ku munezero biragenda uko umuntu akaza kumenya ko ibintu byari byoshe birenganye. Rero nitumere nk'abo ngo tuze kumenya ko byari biryoshe birenganye. Iyi ni imboneka rimwe, kandi umunsi nk'uyu n'ibihe nk'ibi uzobizirikana wese ndazi uko azoshinga intahe mu gikorane kizokurikira avuga ati byiza nakuye muri cya gikorane cyabera kuri etesi byarangaburiye umutsima w'Imana, byarampaye imigisha n'imihezagiro. Twariko turazirikana ijambo rivuga ngo impumyi ni igihushana cyo guhumuka. Ni ukuvuga ngo hari ibyo tutabona dukeneye kubona, dukeneye ko Imana natwe dukora ku maso kugira ngo duhumuke. Umuntu iyo amaze guhumuka rero araheza akabona byiza. Ni nayo mpamvu nagomba ngo mumfatire amajambo 6 akurikirana. Ubishoboye avyandike neza mu mutima iwe, hanyuma akeneye anavyifashishe muri agenda yiwe canke muri registre yiwe, nta kibazo. Ijambo rya mbere niryo rivuga ngo guhuma no kuba mu mwijima, guhuma no kuba mu cyaha, guhuma no kuba mu kabi, guhuma no kuba mu kutamenya, guhuma no kudasobanukirwa. Kugira ngo umenye inzira nziza wo kurikiza, kugira ngo utere intambwe igushikana mu kwiyegurira Imana bwite, igushikana mu kuva muri uwo mwijima igushire mu muco. Ariko rero hari intambuko hagati yo guhuma no guhumuka. Ni nayo mpamvu twabonye ngo impumyi zirasemerera ngo Yesu umwami mwana wa Dawudi ngo tugirire ikigongwe. Hanyuma ngo haba ishengero rirazizibagiza, ishengero rirazizibagiza. Mbega wewe mu nzira yiwawe yuko uja kurondera agakiza, yuko uja kurondera gukora ibyiza, nta rindi shengero ryo bagyaragaragaye rikakuzibagiza? Nta bagenzi ufise bakubereye intambamyi? Mbega nta nshuti n'umuryango bakubereye intambamyi? Mbega nta umusangi ibikorwa yakubereye intambamyi? Nta babuzwa gukora neza kubera groupe bakoreramwo, abo basangira mu kabare, abo bajana mu manza, abo bajana muri siporo, kubera ingeso zabo mbi ugasanga babaye nk'irishengero ryazibagize impumyi. Hagati yo guhuma no guhumuka hari intambuko, ariko bidusaba inguvu ngo izo mpumyi zirahaguruka ngo zirushirizaho gusemerera. Ijambo rigira kabiri ryari iryo ryo kuzibagiza. Hari abantu batubera intambamyi, batubera impome yo kugira ngo ntidushobore gushika ku intego y'agakiza, intego y'iterambere, intego yo guteza imbere urugo, intego yo guteza imbere igihugu. Ariko ngo ijambo rigira gatatu ngo hari ukurushirizaho, ngo hari ukugira umwete, ngo hari ukwitanga, ngo hari kandi n'ukwihangana. Kuko bakuzibagije utihangana ucuhora, ariko wihanganye ntuhora, uravuga ugasubira ukavuga, ahubwo ukaduza ijwi. Bene data turasabwa ngo duhuye n'amageragezwa, duhuye n'ibyago, tugire umwete, tugire kwihangana, tugire kandi kugira inguvu kugira ngo dushobore gutera intambwe. Ijambo rigira kane, Yesu yarabajije ngo mugomba iki? Mbega tweho tugomba iki? Uno munsi ko twicaye ngaha twashagaje hano, tugomba iki? Umwe wese muri twebwe afise objectif yihe, vision yiwe ni yihe, ni igiki yifuza ku Mana. Utakidomye ku rutoke nawe ntacu uzoronka. Niyo mpamvu Imana yaturemanye ubwenge wikomokako kugira ngo tumenye gutandukanya ikibi n'iciza, tumenye n'icyo dukeneye gusumba icyo tudakeneye. Impumyi ntiyabona mbwe yaravuze ngo ngomba guhumuka. Mbega weho mwene data, vision yawe ni yihe? Ugomba iki? Gishira imbere y'Imana uyicereke, Imana irakiguha nk'uko ucifuza. Tudatevye turaja ku ijambo rigira 5 ngo habaho guhumuka. Rero habaho kuronswa cya kindi wari kurarondera. Guhumuka nukuva mu mwiza ukaja mu muco, nukuva mu ngendo mbi ukaja muri nziza, nukuva mu cyaha ukaja mu gakiza. Uko guhumuka rero niyo ntumbero tuba dukeneye twese. Ijambo rigira 6 atari ryo rya nyuma rihambaye, impumyi ngo zaciye zikurikira Yesu. Ngo
za mpumyi zibiri zirahumuka ngo baramukurikira. Mbega umaze guhumuka n'izo ngorane zose uba waciyemwo, mbega uriteguye kugira ngo ukurikire Yesu? Uriteguye kugira ngo iyo nzira y'umuco uyikoreremwo, uyigenderemwo, ntuhave usigara hahandi ngo rwaruhumye ruhave rusubire rugusangeho, ahubwo have uhuma ubutazosubira guhumuka. Ngo barakurikira Yesu. Gukurikira Yesu n'ukwakira agakiza. Gukurikira Yesu nuko tuvavanura n'icyaha, nuko kandi tumaramaza muri ako gakiza ntitukanjanjweko. Kuko mwumvise yuko kugashikira bigoye. Impumyi irikiranigana itabona, hari ishengero rizibagiza riyisubiza inyuma, itabona itambukija mugabe ikagira effort. N'urugero ruhamba Imana yaduhaye itwereka ingene effort zacu natwe zibwirizwa kuba zimeze, utwigoro twacu tubwirizwa kuba tumeze. Wowe uri impumyi bakagutereka hagati hariya muri bari abantu, ukaba ukeneye kubonanya n'icyubahiro umukuru w'igiyo yicaye, utabona hari abantu bangana nk'uku baguma bakuzibagiza, ndumva umengo havuda atera intambwe. Ariko nturushwe ugukerebuka, nturushwe kwihangana, nturushwe kandi akigoro n'impumyi. Kuko Imana iracaguhaye amaso yo kubona iby'isi, Imana iracaguhaye amaso yo kubona izuba, Imana iracaguhaye ubwenge bwo kwiyumvira. Rero iyo ntambwe ntiyopfa ubusa, kuko uzosanga warigoye kandi warakoze ibitari bike. Haleluya, shengero ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe tena. Waronse ayo mahirwe yo kubona agahengwe n'amahirwe yo kubona yuko ubukomeye, urafise amaeforo wakoze kugira ngo ushike kuri iyi ntambwe. Bene data arabatashoboye gushika hano kandi bari bavyipfuza. Hari uwo vyanse ko ashika ngaha kubera yasanze ikirato kimwe cyaratabutse kandi arico yari yaragamirije kuzokwambara, acavuga ngo mbere ndabihevye. Hari uwundi yasanze igifungo c'ikoti cyacitse, acavuga ngo ndabihevye. Acitswe na byinshi kubera ugucika kw'igifungo c'ikoti, acitswe n'agakiza, acitswe n'imigisha, acitswe n'imihezagiro. Mugabo tweho twagiriwe ubuntu, twashitse hano. Dukurikire agakiza kandi ntitukanjanjweko. Haleluya. Imana ikomeze kutugirira neza. Ni kuri iki kiraro njabukiyeko ngenda kuri rya jambo rivuga ngo ntitwanjanjwe ku gakiza twaronse. Ntitwanjanjwe kuri ako gakiza kuko Imana yaragiriye neza igihugu cy'u Burundi. Duhereye mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuva igihe cy'ubucakara, dushimira Imana ko ata murundi numwe yigeze atwagwa nk'umucakara, nk'umu esclave. Dukomera amashimana yacu. Uburundi sico gihugu cyari gihambaye kurusha ibindi bihugu, ku buryo twashoboye kugwanya Rumariza. Muhammad ibn Karfan niwe bita Rumariza. Yaraje n'ingabo ziwe n'ibigwanisho bicira umuriro, abarundi bagakoresha imyami, baragwaniya Runyota, baramwirukana. Umurundi yoba yaragiye mu bucakara n'utari mu gihugu cy'u Burundi. Nimba yari muri Kongo yajanye n'abakongomani, nimba yari mu Rwanda yajanye n'abanyarwanda. Mugo wari hagati y'imbibe z'u Burundi nta numwe yagiye. Ariko Imana yashize ikiganza ku gihugu cy'u Burundi, iravuga ngo irihanga ryanje ntirizocakazwa, irihanga ryanje ntirizocugwa bufuni na buhoro, irihanga ryanje nta mucakara azoritwara. Tuba turarusimvye. Uburundi ntibwigeze bwandikirwa colonization. Uburundi ntibwigeze bwandikirwa gucugwa bufuni na buhoro, naho ababirigi babikoze. Kuko Uburundi cyari igihugu gikingiwe na ONU. Bavuga ngo ni protectorat sous tutelle de la Société des Nations. Ngo ni igihugu cyari gikingiwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Bari basavye ababirigi ngo gende mushikane kiriya gihugu kwiterambere, nimwagishikana kwiterambere musubire mu gihugu iwanyu. Baciye kubiri n'ubugombe bw'Imana. Nico gituma hageze igihe nabo nyine basubira inyuma butarariye, bagenda bihaye nibara. Nukuvuga ngo Uburundi Imana ntiyigeze yemera ko bucakara. Ako ni mugakiza twagiye duhabwa. Uburundi bwaraciye mu bihe by'imyijima itari miki. Intwaro zagiye zitwa ngo Republika. Ngo Republika ya mbere mu nkundire ndabivuge. Ngo Republika ya kabiri, ngo ya gatatu. Zari intwaro zitubahiriza
ukubaho kw'Imana mu bushake bwayo bwo ku gihugu cy'u Burundi, ngo zivuge ziti twubashe Imana twubahe n'abantu bayo. Ariko Imana iradukingira, abarundi baguma basarura, bongera bagwira, bongera barondoka. Ayo makuba yose nayo twinjiyemo 93, ndibuka twinjira mu bakuba yo 93 bavuga ko mu Burundi twari hafi imiliyoni 6, ariko twagiye kuva mu makuba abantu bapfuye batagira uko bangana turi miliyoni zirenga 8. Imana yatugiriye neza. Ahandi intambara ibaye abantu barahona bagasigara ari baki, hanyuma bagasubira kunaguka mu nyuma. None rero Imana yatugirira ubuntu, aha twoza dushatse tugashika no mu 2015 ibindi biringo tubisivye. Aho isi yose yaduciriye umukenke, iravuga ngo Uburundi tubwirizwa kubunyabarika, Uburundi tubwirizwa kubwicarika. Ibihugu mpuzamakungu biraducira imanza z'akarenganyo n'agahoto. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarabivuze ati tuje imbere y'Imana, muri sentare y'Imana turaburana, hanyuma Imana iradutsindira. Mbega twebwe twari duhambaye gose ku buryo twari guhagarara imbere ya Amerika canke tugahagarara imbere y'Abafaransa n'abandi, ko mbona twababwira tuti yamari ibi muri ko murakora muratubeshera, bakatubwira ngo ivyo muvuga nivyo turavyumva koko, naho atari vyo twebwe leta zacu niko zibibona. Ivyo ndabishingira intahe ndavyihereyeko, kuko mu mwaka wa 2016 nakiriye jewe mu biro ndumushikiranganje ajejwe umutekano, nakira uwuserukira Amerika hano mu karere ari kumwe na ambasaderi w'abanyamerika. Arashika mu biro arambwira ngo mwebwe mwase kumva ivyo tubabwira, ngo mukora ivyo tubategetse, ngo mugiye guhona, ngo heraba ubutunzi bwanyu buri kumanga, ngo heraba mwebwe ntaco mwimariye, ngo mbere mu kwezi kw'icenda ntimuzoronka n'umushahara muhemba abakozi, ngo imfashanyo zose twazugaye, ngo rero ngo nimukunde, ngo mukore ivyo tubabwiye. Nanje ndamubwira nti twebwe ntidushobora gukora ibiri inyuma y'ivyabene gihugu badubwiye gukora, bo duserukira ntidushobora no gukora ibintu biri inyuma y'ibwirizwa shingiro ngo turenganye uyu canke turenganye uriya. Ndamusigurira ndamwereka ati Uburundi ntiburi kumanga, ati kuko Uburundi n'igihugu cifashe, tuzohemba abakozi bacu kandi tuzobungabunga umutekano. Ndamukurira inkoni ku gishitsi. Ico gihe mwemu w'Imana arankomeza amakurinda ntigeze mbona. Ndamubwira ngo mugenzi, ngo nushaka ubwire shobuja twari igihugu cawe azane abasirikare yipfuza baze gutera iki gihugu, canke igihugu cyose gishake kidutere. Twebwe turabarundi turenga imiliyoni 10, dufise amaboko imiliyoni 200 zo kugwanira igihugu cacu. Twebwe tuzohagarara. Yanyishuye amajambo abiri, ngo kimwe ndagukundiye, ngo mbwiye ukuri, ngo kandi ivyo uvuze nivyo, ngo mugabo ngo umugwa mukuru wacu si kubibona, ngo umugwa mukuru wacu ubona yuko mwebwe mumeze uko, mumeze nabi, muri abahwera, ataco muzovamo mudahinduye ngo mukuru uko. Ati mugabo ibiri ngaha ivyo uri kurambwira nivyo, ati kubera jewe rero ntashobora kubeshuza databuja, nanye nshigikira ivyo umugwa mukuru w'igihugu canje wambwiye. Ati mugabo uvuga ukuri kandi ntukurya. Bahagurutse ngaho nagiye numva itangazo asohoye Barack Obama ngo bafatiye ingingo ngo umushikiranganje w'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ngo bamufatiye ibihano. Naramurungikiye ubutumwa, abajournaliste bamwe ngaha niho bari ndamubwira ati utakugaburira ntakuganza, ati ivyo nibihendwa abana nyakubaho, ati ntihoshobora kumpana kandi ataco wantumye, ntunansuzuma ko nta gikorwa wampaye, ntunankata n'umushahara ko ntumpemba. None ko igihugu cy'u Burundi cigenga, none ngaho uno musi ukuri kwarahavuye nako kurashika mu bushorishori. Ayi kinyoma cari cagiye na ascenseur, ukuri kwagiye kuri escalier buke. None ngubu uno musi Burundi burahagaze neza mu makungu. Dufise agakiza Imana yaduhaye tutokwanjanjwa ko.
nigeze kubona abana ngaha bariko baratamba indirimbo sogokuru yakunda cyane kandi bitazomva mu mutwe. Nca nibuka iragi yadusigiye nawe, yarari ijoro n'umurango asengera igihugu cy'u Burundi, aragikorera gushika uno munsi ahadusigira iragi, aho dushobora guhagarara ngaha jewe nk'umushikiranganje wa mbere nkatangaza ubutumwa bw'Imana ntaravye hirya ntaravye hino, kuko iryo ragi twararironse, twarubahuwe ngo nidushingire intaha Imana, abato abakuze abahambaye n'aboroshe twese dufukamisha amavi y'umutima wacu, dushike ku karago dusenga Imana ataburyarya mu mpemu no mu kuri, kuko hari abayisenga mu biharuro. Ndagisubiremwo, harabona kibwiye, hari abasenga Imana mu biharuro. Yakivuze umukozi w'Imana yamye hano, ukamenga ubutumwa bw'Imana n'ubutumwa bwo gusoromesha, ni igikorwa cyo kuronkamwe iki canke kiriya, ukamenga ukuja mu misa kubera hari yahasengera umutegetsi kanaka, nanje reka ntondeyo ambone, hirya yejo nihageraho biyumvira ko abantu nanje baze banyiyumvire ko habanamba. Uko si ugusenga mu kuri no mu mpwemu, n'ugusenga mu biharuro, kuko yaharuye kimwe nzosengera hariya, ikindi kimwe bazombona, ivyo bibiri biteranye nzoca niyumvirwa ko nanje kimwe kongereza kimwe bibe bibiri, mbe ndonse ico nashaka. Imana itubabarire cyane. Ni nayo mpamvu tutokwanjanjwa no kugakiza twasoromewe, tukimburirwa na mpwemu n'abakozi bayo, gushikaho uno musi dushobora kuba tubona yuko turi mu vyiza bivyara ibindi. Abakeneye kuvuga ivyo bigombeye barazogende bararirondo, kandi barare baravuga nabo Burundi, baravuga ko ari ubwanyuma mu iterambere, baravuga ko ari igihugu kitabaho, ariko hari Imana izi ku Burundi, kandi hari Imana yadukoreye. Natwe abarundi turazi iryo banga ryacu, kuko nayo ubundi ngutukwa na benshi nguvumwa na benshi ugatota, twumvise ibivugwa n'abansi b'u Burundi, nta n'ubagisohora isuka mu nzu, abavuga ngo mbe ndagenda nkorera iki, ariko umuntu arasohora isuka mu nzu kabazi ico aza gukuramo. Nitwanjanjwe bene data kugakiza twaronse, tugafate nka nkama. Yarigeze ngira ngo sinowita umugani, ariko wabaye nk'umugani twakuye kuri nyene icubahiro mukuru w'igihugu, aho yavuga ngo ntukare kuri ciza waronse. Muravyibuka mwese ayo majambo yatubwiriye Igitega, ngo ntukare kuri ciza waronse, natwe ntitukare kuri ciza twaronse, tukibungabunge tugifate nka nkama. Rero muravuga ati hambavu y'ivyo vyose, Patiri yatubwiye ati mureme kandi nimwigire Imana yanyu, ahubwo mureke Imana yanyu bagire. Ati kandi mukore umutima uri munda, mukore kubera Imana irababona. Ngo kandi ubutumwa bwiza ngaha bwatubwiye ngo rega hari icyo Imana ishaka kudukorera ku maso, kugira ngo tubone, kugira ngo tuve mu bitari ivyo twarimwo tuje muri vyiza, canke dutere intambwe tuve ku rugero twari tugeze ko tuje ku rundi rugero. Imana iduhamagarira kwama turi dynamique, kwama turiko turatera tuje imbere, kuko udateye imbere asubira inyuma, niko bigenda. Muti nitwanjanjwe kugakiza. Umwe aravuga ati jewe n'ukuri sindakanjanjwa ko, sinzi numva misa nunamye, sinzi namba yumva kuwa mbere cyangwa kwa Mungu. Ubundi akavuga ati nanjye sinsiba kuwa gatandatu, ubundi ati isabato n'intanga, mbona umengo ndatunganye. Bene data ntimenya niyo ntinegura, tubanze duce bugufi, tuje mu mitima yacu, twirabe twizirikane. Aha ikintu ca mbere, nimba dukeneye koko kubona ivyo vyiza vyose, kubona tugatera imbere, tukabungabunga aho gakiza, tukabungabunga ivyo byose twaronse nk'amahirwe n'imigisha, icya mbere tuvavanure n'icyaha bene data.
kuko icyaha niwo mugozi wa mbere uzotubohera muri izo nzira. Kandi icyaha cyasiguwe bihagije, kiri mu buryo bwinshi n'inzira nyinshi twama turiko turacamwo n'ivyo tubayemwo mu buzima bwa misi yose. Nimba dushaka kuvavanura n'icyaha, twirinde ubugarariji. Ubwo bugarariji ndabuvuga ku mabwirizwa y'Imana, ndabuvuga kandi no ku mabwirizwa y'igihugu. Kuko ubugarariji, umuntu iyo yanse gukora icyo yabwiwe, iyo yanse gukora ikintu ntegerezwa, aba akigararije ko. Umuntu iyo bamuhaye ibikorwa ari bukore vyisunze amateka n'amategeko, amabwirizwa n'amategeko y'igihugu ntabikore, ntabigenze uko biri, aba bigararije. Ikindi gikurikira, twirinde uburyarya. Kuko uburyarya ni bubi. Uburyarya ni bubi, ukwiyorobeka ni bibi. Twirinde inkoro n'ingendo y'abafarisayo. Twirinde kuba abanyabwenge bivyanditswe, ariko twemera Imana mu kuri no mu mpemu. Kuko igiharuro cyo kwemera Imana, umuhinga wo kugiharura ni Imana yonyene yabayeho ku bwayo, natwe turema ku mpuhwe n'imbabazi zayo. Twirinde akaboregwe. Akaboregwe ndakagarukako, kuko mu kaboregwe harimo icyaha, kuko mu kaboregwe harimo uruhombo, kuko mu kaboregwe harimo gutikira. Twirinde ibyaha bishisha Imana. Bene data, egome turi mu bihe by'imigisha, turi mu bihe by'imihezagiro, turi mu bihe byo kunezerwa. Naho nyene mugwaniza Satani atujanira akayombe kere, tugasanga twavuye mu nzira zayo. Twirinde ubusambanyi, ubushurashuzi, ukurenga ibigo n'ayandi mabi yose ajanye n'ivyo. Wewe baba wa watoto, una nyumba yako na pia una kanyumba kengine pembeni. Hiyo nitaligusa hadharani, na nitathubutu kuambia kwamba aliyeambatana na uzinzi na usharati na mambo kama hayo, maisha yake ni kifo na kuteketezwa motoni. Ivyo ni vyaha bishisha Imana. Umumama ugasanga yari umumama yisoneye, agasiga umunega wiwe mu nzu, abana mu nzu, akaza kurondera udusoresore asorekera handi. None mushaka ngo bigende gute? Niturimire kugwira. Abandi bahogeye mu kabari, imigambi yose ibera mu kabari, kandi ivyumviro n'amajambo yose avugirwa mu kabare no mu kaboregwe. Ugasanga imigambi y'iterambere y'urugo yarapfuye. Izi ni inyigisho mwama muri ko murumva. None murakeneye koko abakozi b'Imana, imitsi itwara amajwi izi turike kubera kwama bariko baratubwira tutumva. Mbega umaze kuja mu misa canke mu gikorana inshuro zingahe mu buzima bwawe? Kuko kubaza kubiharura, utoshobora kubiharura kangahe umaze kuja mu misa imbere y'Imana uvutse canke uciye ubwenge. None ko kangahe ivyo bihumbi n'ibihumbagiza bagiye mu misa wafashe ingingo igihe basi rimwe rizima? Mbega uno musi uriteguriye gufata ingingo? Uriteguriye guhindura kimwe bibiri bitatu mu bikubera intambamyi? Tuve mu vyaha, ubusuma, ubunyonozi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yamarika aravuga mu materaniro yose, ati umuryi w'igiturire arya bene gihugu, akarya abakene n'aboro. Mbe mukene yazarinde gusarara? Bene data mujejwe kurongora abandi, muzotera intambwe ryari hakiri ingeso nka henizo z'ubunyonozi, z'ubusuma? Utivye leta kiba mugenzi we, uwundi akarara kubundabundira, ukudandaza amafaranga ushira mu gakese yakote n'abatuma yijisho, arindiriye ko wosamara canke wo yasiga ngaho ngo akumenereko ayatware. Ivyo ni bituma ihanga ry'Imana rigwa
mu ngorane, rikaja mu ngorane. Harabicira abandi ubusa, amashano, abantu kumva ngo basigaye bagendeza hafi mu manza, ngo umuntu araza mu rubanzi wawe ngo akaharira ishano we utabizi. Imitego ihambaye, abitwa ngo n'abakristo, abitwa ngo bashize Imana imbere, ivyo byose nivyo kurandurana n'imizi. Abandi bakaza kwambaza abayari, bakagenda kurondera imigisha mu gasumo ka mwaro. Agasumo mwabonye ryari gatanga imigisha n'imihezagiro. Mbega agasumo ko hariya mwishanga ko tanga ibibondo gute? Igihe Imana yarema ari amazi ashunguruka hariya ku mashite do karera yarahari kugira ngo abone iryo siri ry'inge n'Imana irema. Abantu kumva kandi n'abarya abakozi bahari bakavuga ngo n'ubu ngo haracariho ngo ahantu ngo abantu ngo bagenda bakambariza, abari kubabwira abaturiste je barabimbari ngo bacanga ngo bakagenda hari indani ngo bakaja kwambaza ngo kugira ngo baronke uruvyaro n'ibindi. Bongo ubwo n'ububeshi, wewe wo kuri umwana mu isenga ry'ibuye ko Imana ari irema ari nayitanga abana. Abarundi duhinduke tuvavanure n'icaha. Hambavu yo kuvavanura n'icaha ari no kucihana. Iryo ni ijambo rigira kabiri. Umaze kucihana ugaheza ukakira gakiza rero, hanyuma ukakagumana ntusubire kukanjanjwako. Muravuga muti ivyo twavyumvise, atariko imbere yuko umuntu yubaka inzu abanza kugira plan. Ati none tuzobishikako gute naho nyene? Plan ni nyinshi, mugabo jewe ndabaha ijambo rimwe kandi rihambaye. Muri zirikana uzorigirako azoshika no kuri ibi. Ni naryo ngire nsozerereko. Ni ijambo ry'urukundo. Ni ijambo ry'urukundo mwama mwaryumvise. Ndaribabwira ku bihetangabo bitatu. Igihetangabo ca mbere, hari urukundo rwa wewe mwene data n'Imana yakuremye. Turavuga ngo turakunda Imana. Mbega Imana twoshobora kuyikunda? Ahubwo Imana niyo idukunda, kuko yaturemye kubw'imbabazi zayo, ikatwishushanyako, ikaduha, ikaturema mu ishusho ryayo. Ishaka yari kutuzana dusa n'ibafre cyane, ikatuzana tumeze nk'agatoni. Mugabo yatugize, yaturemye mu ishusho ryayo, urukundo ruhambaye, ikatugirira imbabazi iminsi yose, natwe tukayishayaka iminsi yose. Ariko ngo agafuni kabagara umwe n'akarenge, turafise ibwirizwa ryo kwisubiriza mu ndumane, reciprocité. Tubwirizwa natwe kuyikunda. Ubwo n'urukundo hagati y'Imana n'umuntu. Ubwo rukundo ruhagaze mu kubaha ivyagezwe no kubikurikiza mu mpwemu no mukuri. Urukundo rugira kabiri, igihe tangabo gira kabiri cy'urukundo, n'urukundo rw'abana b'abantu. Imana yaratubwiye ngo urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ngo kandi ukunde n'umwansi wawe umusengera umusabire. Ngo kugira nuhezagirwa azoba bibona. Ubwo bizomuhana yo kwikubita gashi kugira ngo ahinduke. Mukundane. Mureke gucana mu mizi, mureke kuryaryanya, mureke kugirirana ishari n'inzigo, mureke kugirana inzankano zitarizo, abantu bakundana. Igihe tangabo ca nyuma ni rwa rukundo rumwe Imana yashira hagati ya Adamu na Eva. Sinjo wanasema mapenzi. Alafu kuliko kumupenda Eva na wewe ni Adamu, unampenda na mke mwingine. Hii ni siri yangu kwa wanaume wote. Ndabibira kabanga. Mukeneye guturiya mu ngo zanyu, mukeneye kuduza ivyashara vyanyu, mukeneye gukora akazi kanyu neza, mukeneye kubandanya ubutumwa bwanyu neza mu ishengero, mukeneye gutera imbere, guteza imbere igihugu, kumererwa neza, kugira umunezero. Ngo ntimuze musaze hakiri kare nkuko umukozi w'Imana yabivuga ngaha. Ukunde umugore Imana yaguhaye.
amashacha kama sababu tuna mashushushu pembeni. Umpende bibi yako Mungu aliyekupa, kuko nicyagezwe cy'Imana. Nicyagezwe cy'Imana, nous avons l'obligation de le faire. Nta nukubembereza, nta niki, ubye uragikora, Imana ikakiguhezagirira, ukareka kugikora ukahabonera umwako. No wita umwako. Uzorara utaryamye, uzorara udasinziriye, uzogwara umutima na diabete izokudugana, n'ibindi byose bizogupararanganya. Kubera iki? Byabwirizwa Imana yashinga ngo wowe wa mugabo ukunde umugore wawe ntaryo wakoze. Umukunde, uzorabe kwicubahiro ciwe kitazoca kiza incuro 100. Niryo jambo rya nyuma ry'urukundo nashaka guhereza ko. Ngira ati bene data, Imana itugirire neza mu gihugu cy'u Burundi. Subira gushimira cyane nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nukuri yaduhesheje kano kanya kugira ngo twikure umutwaro twari dufise imyaka 4 ni myinshi twari tuwumaranye turaronka karyo. None Imana ibahezagire. Ariko mpwemu w'Imana arambwira ngo tugende tugize isengesho ritoyi. Mwarakoze nyene icubahiro kutuzanira igikorano hano ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Bwa mbere navuze wa politike nuko ari byo twari twamenyereye, wa politike uri Gitega, ariko umugwa mukuru w'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura. None munkundiye mu byubahiro byanyu tuduze isengesho gatoyi dushimira Imana kuri izi mfungurwa yaduhaye. Ndabatakambire mu vyaguruke muzoba mukoze. Urakoze cyane Mana nzima, uri Imana ihambaye kandi hejuru ya byose. Wowe ni waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. None icubahiro ni cyawe imyaka yose. Uri Imana iganje kandi shikamye muri iki gihugu cy'u Burundi. Turagushimira ku byiza wadukoreye. Mana ntitwari tuzi ko tuzoshika isango turi bubumburura umunwa Mana ngo dushobore gutazira izina ryawe. Ariko we kubw'imbabazi, kubw'ubumana bwawe, kubw'ubuvyeyi n'ubuntu bwawe waradushoboje. Udushoboza nk'ihanga ryawe ry'abarundi. None kibirengeye kizima, icubahiro kibi cyawe Mana, ituro ryacu gishimwe. Turari kudugirisha nk'ihanga ryawe ry'abarundi rigusange mu ntebe yawe y'icubahiro vyagiye mu ijuru, rikumotere neza nk'umwotsi w'isenga. Data buja, uri Imana ihambaye, wakunze Burundi n'abarundi, uratuzigamira igihugu cacu. Mana udusangije byiza bizima bikuvako. Data wo mu ijuru aduha kubizirikana, urabizitirira wewe nyene Mana kugira ngo bikore mu mitima yacu, dushobore kugira Mana intambwe yuko kwiyegurira ugira. Kandi urakoze Data buja, turasengeye Mana iki kibanza. Mana waje hano wese nitwasubira gukoranira handi ari hose azashinga intavuga ati narashitse ku kibanza ca Etesi. Mana nahaboneye imigisha n'imihezagiro kubw'ibitangaza wahakoreye. None nguyu mwimbu nahakuye. Urakoze Data wo mu ijuru, urabandanya kutugirira neza. Turagushimiye muri byinshi utugirira tutabizi. Ni naco gituma tudahogoye Data wo mu ijuru. Ibitubereye n'ibidukwiye urabizi, uko niwe waturemye. Urabiduhera ubuntu, ubuvyeyi, imbabazi n'igongwe vyawe. Icubahiro kibi cyawe imyaka yose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Yesu niyigeze ahinduka na rimwe, ko yarari ejo n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azokwama ibihe byose. Haleluya. Yesu nagahinduka, uko yarari niko akiri. Nagahinduka, nagacuko guhinduka namba kamugaragaraho, ahora ari uwo kwizerwa. Yesu nagahinduka, uko yarari niko akiri. Nagahinduka, nagacuko guhinduka namba kamugaragaraho, ahora ari uwo kwizerwa. Yesu nahinduka, narangwa
yarangwaga n'urukundo n'ukwicisha bugufi ubuntu n'imbabazi bikamuranga n'umugwaneza uwo mwami nahinduka yarangwaga n'urukundo n'ukwicisha bugufi ubuntu n'imbabazi bikamuranga n'umugwaneza uwo mwami uko yakizaga abarwayi na n'uyu munsi arabakiza uko yajyaga afasha abakene na n'uyu munsi arabikora uko yahozaga abababaye na n'uyu munsi arabahoza Yesu n'umugabo w'abapfakazi niwe se w'imfubyi zose Yesu adahinduka uko yakizaga abarwayi na n'uyu munsi arabakiza uko yajyaga afasha abakene na n'uyu munsi arabikora uko yahozaga abababaye na n'uyu munsi arabahoza Yesu n'umugabo w'abapfakazi niwe se w'imfubyi zose Yesu agahinduka ashobora gushezera imana yawe abacitse intege abuze ibyiringiro nimumwikomezeho umwami Yesu aracyagira neza niwe tanguriro y'ibintu byose niwe tanguriro akaba n'iherezo kandi imbaraga yahoranye ziracyariho ziracyakora ibitangaza yemwe abacitse intege twese yemwe abacitse intege abuze ibyiringiro nimumwikomezeho umwami Yesu aracyagira neza niwe tanguriro Yesu kandi imbaraga yahoranye ziracyariho ziracyakora ibitangaza Yesu uko guhinduka kamugaragaraho ahora ari uwo kwizerwa Yesu ntamuhinduka uko yarari n'uyu munsi niko ari agashuka guhinduka kamugaragaraho ahora ari uwo kwizerwa Yesu ntahinduka Imana nyinshi zanga ntacyo zimariye maze kukumenyeshwa zanga manura gakura nakubyinire se muhanyi nakubyinire se mukuzi uri manura gasemba nakubyinire se muvyeyi nakubyinire se rukundo uri manura gasemba nasenze Imana nyinshi zanga ntacyo zimariye maze kukumenyeshwa zanga manura gakura nakubyinire se muhanyi nakubyinire se mukunzi uri manura gasemba nakubyinire se muvyeyi nakubyinire se rukundo uri manura gasemba nari nakwikuye ko numvira wa mwasi mubi urabira abamani utivayo aho sahawe nakubyinire se muhanyi nakubyinire se mukunzi uri manura gasemba nakubyinire se muvyeyi nakubyinire se rukundo uri manura gasemba nari nakwikuye ko numvira wa mwasi mubi urabira abamani utivayo aho sawe nakubyinire se muhanyi nakubyinire se mukunzi uri manura gasemba nakubyinire se muvyeyi nakubyinire se rukundo uri manura gasemba
Sini mundu kumwami wacu Simba 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 Urashobora gushimira Imana yawe Imundu 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 kumwami wacu Urashobora gutamba Urashobora gutamba Imana yawe Ume Oh David aratamba mana 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 Urashobora gusimba mu izina rya Kristo Imundu 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 David aratamba mana Oh 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 David arakomeza aratamba Oh David arakomeza aratamba Hakuna Mungu mwingine Urashobora gusimba Hakuna Mungu mwingine Simba 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 Oh Hakuna Mungu mwingine Hakuna Mungu mwingine Hakuna Mungu Hakuna Mungu mwingine So. Hallelujah. Hallelujah. Murakoze cyane nagomba fate kano kanya asubire ndabashimire cyane dushimira Imana twikora amashi menshi cyane uyu munsi utubereye umunsi udasanzwe rimwe ingaburo idasanzwe nagira nkengurukire cyane abatugaburiye abatwigishije tubishire ku mutima mwiza umutima ushima reka tubanze tugire kamwe karara salama ninde muza gutambira Imana karara salama Oh, yeah,
mana, ewe mana uraninaye. Sinirongema bacuraransi, tuzingoma n'inanga n'imiduri, duhezagire umukama, kuko yikwica ubuninazwa. Ubwiriza yemwe niyereke, umukama ninyakuninaza, aririwe abamuninaza, bazoronka impera mw'ijuru. Ikicokoza batambira Imana, oya oya nanakimwe, natumuza kwiga imiyo mana, ewe mana uraninaye. Ikicokoza batambira Imana, oya oya nanakimwe, natumuza kwiga imiyo mana, ewe mana uraninaye. Aragitsitsina niwe munambo, umuvugirizi ngoma n'inanga, n'abayoboke b'umukama, muhimbagwe mutere impundu. Amashemezo y'Imana yacu, niyame mu kanwa kacu, twigine umuremyi wa byose, iyo Mana ni Imana y'ingabo. Ikicokoza gutambira Imana, oya oya nanakimwe, natumuza kwiga imiyo mana, ewe mana uraninaye. Ikicokoza gutambira Imana, oya oya nanakimwe, natumuza kwiga imiyo mana, ewe mana uraninaye. Igihagararo cyo kw'isi, nico mbuza gutambira Imana, sindushije unja umwami Dawidi, yaratanze imitamani irakoroka, yariyeretse imbere y'umukama, arataya yari umwami, kuko guca bugufi kwa Dawidi niko kwatumye aronka imigisha. Ikicokoza gutambira Imana, oya oya nanakimwe, natumuza kwiga imiyo mana, ewe mana uraninaye. Ikicokoza gutambira Imana, oya oya nanakimwe, natumuza kwiga imiyo mana, ewe mana uraninaye. Komera Imana yacu amashyi menshi. Shimira nyir'icyubahiro mu bugingo bwacu. Kuri impamba aduhaye, Imana imuhezagire cyane, Imana imugire neza, Imana ikomeze kumusiga amavuta, Imana ikomeze kumwogera inkomezi, kandi Imana ikomeze kumutuzigamira. Nuko rero mu kurangiza turashima Imana, turiragiza Imana mu nkundire banteye iteka bansaba ko noca nsozera n'igisabisho, nuko mu nkundire utarika ibiganza duce bugufi dushima Imana yacu. Turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana uhambaye, Mana uvyagiye ahera cyane, Mana ugira neza bukira kandi bugaca, Mana uko ari uri ejo n'umunsi ariko uri, Mana watumenye twebwe tutarakumenya, hanyuma ukarungika umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze atubere ikimazi kizima. Nico gituma umunsi nk'abarundi twarinzwe kuko twizeye izina ryiwe, twizeye Imana yacu, hanyuma igihugu cacu kironka indongozi nziza zishobora kwemera kuba imbere y'igihugu n'amakungu bashima Imana, bayiririmbira, bayitambira. Kubw'ivyo Mana turagushimiye ko koraduheza igitugira neza, nuko turakuragije indongozi zacu
urazokomeza ubane nabo ubagire neza ubiteho witeho igihugu cacu c'u Burundi Mana aya mashimwe tugushima izi ndirimbo tukuririmbira ukukushira hejuru tugushira hejuru nawe ndasenze Mana ngo izokwame guhimbara uzokwama uvyibuka huri mwijuru ugire neza igihugu cacu ukomeze ugihezagire ucungure imbibe ucungure umuvumba ugiteza imbere mwami tugire hahandi twifuza gushika abarundi uzobahe kumvikana no kubana neza uzokomeze kuturinda vya bindi vyose vyoducanishamwo urakoze Mana uzoduhe kuba umwe nko mwijuru hari umwe nuko ibisigaye turagushimira ivyakorese vyose hamwe n'ivyo kandi turakuragije iri shengero riri hano duhere kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'indongozi zose ziri hano ndasenze ngo duhaguruka ingabo zo mwijuru zigendera imbere yacu zidukikuze impande zose imbere n'inyuma iburyo n'ibubamfu kandi amaraso Yesu Kristo atubonekeko twese twandikeko kirazira tugende turi kwigitinyiro c'Imana utegure barriere zose umwansi yotega imbere yacu mu izina rya Yesu Kristo kandi turakuragije nibihe biri imbere amasaha ari imbere ijoro rimbere turekuragije tukuragije n'ibikorwa byose bizobandaniriza hano hantu uzokomeze kuba mwohesha icubahiro uzoturinda indwara n'ibindi bitero byose uzotubera Imana mu majana mu maza natwe ico tuzokora tuzoshima izina ryawe kuko watugiriye neza urakoze Imana kumva gusenga kwacu kandi kutugirira neza dusenze muri bino bikenyi byinshi bidukwira birabizi uraheze biduhera ubuntu n'imbabazi ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye amen. Amoro y'Imana bane namwe mwese mu izina rya Data wa twese n'Umwana rya Mpwemu Yera amen. Nuko Imana ihabwa icubahiro. Yesu abera banezerewe izina rya Yesu ribamara imibabaro rirabatinyura ribamara imibabaro rirabatinyura umutima ukomera se ukomere haleluya inyore ukisa ushonje rira uhaza irururushe ushonje rira uhaza irururushe igongizo yanje nziza ihora inkingira nurutare nubakako inzu yanje nigwe nurutare nubakako inzu yanje nigwe niwe wanyitangiye urumwami wanje urumungera ndakira n'umukozi nkunda urumungera ndakira niwe ushitsayo nonguranirwa niruka niwe ushitsayo niko ndasenga wemere mukama niko ndasenga wemere ishimwe gushima haleluya aho nabasha kuvuga ibikubereye nabasha kuvuga ibikubereye Simba oyo niyo mana zokorera oyo niyo mana zokorera oyo niyo mana zokorera oyo mana y'abarundi naho yagiye ndobone zokera yakoze biriya